Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Reka ndabashimire mwe mukurikirana ibiganiro. Ndashimira cyane abantu barabanyandikira bashingira intahe. Imana ibaheze umugisha. Barabansengera Imana ibaheze umugisha. Abataragira subscribe mu vyibuke. Ijambo ry'uyu munsi ravuga ngo zokurye kandi urugendo rurerure. Urugendo turacyafise urugendo. Turakeneye ivyo kurya bigaburira umuntu wacu uzobona Yesu. Dusome mu gitabo c'abami. Gitabo c'abami ba mbere igice cya 19 umurongo wa 4. Mugabo we agenda urugendo rw'umunsi umwe mu bugaragwa araza yicara munsi y'igiti c'umurotemu yisabira gufa ati uhoraho ivyanje nibigarukire hano tabara nkureho kuko ntaruta basokurusa. Uyu ni Eliya yarahunze uwo mudamu witwa Yezebeli ari mu giti munsi y'igiti c'umurotemu yisabira gufa. Araheza yiryamira munsi y'icyo giti c'umurotemu arasinzira, maze umumarayika araza aramukoma aramubariye ati zuka urye ukanuye ubone urye. Akanuye abona umutsima ugeretse ku makara n'umukuza w'amazi biri haruguru y'umutwe wiwe. Nuko arabyabira, ararya, aranywa, arongera ariryamira. Umumarayika w'Uhoraho aragaruka ubugira kabiri aramukoma aramubariye ati zukurye urugendo kirukunanire kuko ari rurerure. Nuko arabyuka, ararya, aranywa, izo ndya azigendera iminsi 40 n'amajoro 40 ashika i Horebu ku musozi w'Imana. Nimbuvuge ngo amen. Bavandimwe, twaratangiye urugendo. Urugendo twatangiye ruja mu ijuru. Biradusaba kurya, biradusaba kutagwara bwaki y'impwemu. Biragusaba kurya. Marayika yazanye umutsima Eliya atari yiteguye, azana n'umukuza w'amazi Eliya atarategereje. Marayika aramubwira ngo bzukurye kandi umwe kuko urugendo ruracari rurerure. Twaratangiye urugendo abana b'Imana, urugendo rwo kuzoja kubana na Yesu. Paulo yabwiye Abafilipi ijambo ryiza, arababwira ngo ariko tweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu. Haleluya. Iwacu niho tuzoja kubana na Yesu iteka ryose. Fata umwanya urye. Uru rugendo ntuzarushobora utarya. Uru rugendo twatangiye ndushobora kurushobora utarya. Reka ndababwira injya zingahe twushobora kurya muri no rugendo twatangiye. Bavandimwe, hariho umugenzo w'itorero. Amatorero menshi agira umugenzo mwiza w'isangira ryera, isangira ry'umwami. Wa mugenzo Yesu yagize hamwe n'intumwa barasangira, arazana umukate arawuhezagira awushimira Imana, azana n'igikombe agishimira Imana. Mugabo narabonye abakristo benshi ibi bintu ntibabikora, barahunga bagiye kusangira ryera. Nimba hari ivyo kurya bizagutunga muri no rugendo ruja mu ijuru, nukwegera uruhimbi rw'umwami, nukwegera isangira ryera ry'umwami. Urya n'umugenzo Yesu yadusigiye tugomba kwiziriza, tugomba gukora. Reka ndabasomera ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cande, mu gitabo ca Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 6:54. Urya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje niwe afise ubugingo budashira, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Nanje nzamuzura ku munsi w'iherezo. Tugomba kwimenyereza kwegera uruhimbi rw'umwami. Ni bimwe mu byo kurya bizadutunga muri no rugendo twatangiye ruja mu ijuru. Mbega uhora wegera isangira ryera? Mbega uhora wegera uruhimbi rw'umwami? Nimba uhora tubikora, bikore, kuko ibi nivyo kurya bitunga umukristo. Yohana yaranditse aravuga ngo urya umubiri wanje akanywa ku maraso yanje niwe afise ubugingo budashira, naje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Yesu nawe aravuga uwo muntu
naje ku munsi w'iherezo nzongera gute, nzomuzura. Imenyereze ibi ni byo kurya byiza. Umurongo ukurikira, kuko umubiri wanje ari cyo kurya cukuri, n'amaraso yanje ari cyo kunywa cukuri. Umubiri wanje n'amaraso yanje ni cyo kurya cukuri. Urya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje, aguma muri jewe naje kaguma muri we. Urya uwo mubiri n'amaraso, haleluya, aguma muri jewe naje kaguma muri we. Hariho handi avuga ngo utajya runo ruhimbi nta bugingo afise. Ndakwifurije mu byo kurya bizagutunga muri no rugendo n'ukwegera uruhimbi rw'umwami, n'ukwegera uruhimbi rw'umwami. Hariho abantu benshi baruhunga, ndafite intege nkeya, urumva mu bisa nturuhungo nturuhunga. Egera uruhimbi rw'umwami, wegere uruhimbi rw'umwami. Iyo ni nge ya mbere. Ya kabiri izagushoboza runo rugendo twatangiye. Uru rugendo twatangiye ni ijambo ry'Imana. Yeremiya yaravuze ngo amajambo yawe yarabonetse. Igice cya 15 umurongo wa 16, ndayarya. Amajambo yawe yarabonetse, maze kuyabona ndayarya. Kandi amajambo yawe yambereye akanyamuneza n'ibihimbaro z'umutima wanje, kuko nitiriwe izina ryawe uhoraho we. Haleluya. Yambereye akanyamuneza n'ibihimbaro z'umutima wanje. Urakeneye gutunga umutima unezerewe, urakeneye gutunga umutima wuzuye amahoro, urakeneye gutunga umutima wuzuye ishimwe. Imenyereze kwigabura ijambo ry'Imana. Kiriya gitabo ni kete twandikiwe n'umukunzi wacu. Haleluya. Biramuhimbara yabona turiko turasoma ariya majambo, biramuhimbara pe. Muvandimwe mukunzi wanje, imenyereze runo rugendo ni rurerure. Ntushobora kurushobora udasoma ijambo ry'Imana. Umwanditsi wa Zaburi 119 yaravuze ngo ijambo ryawe n'itara rimurikira ibirenge byanje. Nudasoma ijambo uzaja mu mwijima, uzaja mu mwijima. Imenyereze kugaburira ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Imenyereze, haleluya, kugaburira ijambo ry'Imana ubuzima bwawe. Amen. Zaburi 119 umurongo wa 11 yaravuze ngo naribitse mu mutima wanje kugira ngo singucumureko. Amajambo yawe narayafashe ndayabika mu mutima. Ndakwifurije kutirirwa umunsi amasaha 28 udasoma ijambo ry'Imana. Bene data, mbega ukwirirwa udasoma telefone, ukwirirwa utumvirije ibindi, kujya udashobora kwirirwa utawumviriza. Menyereza ubuzima bwawe, kuko urugendo ni rurerure. Uru rugendo tuzarushobora udasoma ibyanditswe. Uru rugendo tuzarushobora utegera uruhimbi rw'umwami. Icya gatatu, runo rugendo tuzarushobora udasenga. Pawulo yabwiye Abatesalonike arava mu musengo budasiba. Gusenga bigomba kuba umugenzo wawe wa buri munsi. Bigomba kuba ukabatashe mu masengesho, bikaba urwandiko mu buzima bwawe bwa buri munsi. Gusenga. Haleluya. Ndakwifurije ubuzima busenga. Ndakwifurije ubuzima busenga. Dawudi yaravuze ngo ariko je ukwegera Imana nizo zambereye amahirwe. Uru rugendo uzarushobora niwasenga. Ni wowe umusenzi, urugendo uzarushobora. Kandi n'abatwitangiye imbere bose runo rugendo barasenze. Haleluya. Umva ndakubwire, umwanditsi w'Iburaya yaravuze ngo kuko hano tutahafite igisagara kizokwamaho, ngo ariko turondera igisagara kizasa, ariko ikindi gisagara bera bazoja kubamo. Umva ndakubwire, ico gisagara tushobora kugishobora utarya oyaye. Ugomba kugaburira umuntu uzabona Yesu. Haleluya. Uriya muntu uzabona Yesu arindi njya akunda cyane indye guhimbaza no gushima Imana. Indye guhimbaza Imana no kuramya Imana, kubwira Imana kwibereye, kwibwira ubukuru bwayo. Biraryoshe cyane gushima. Bibiliya iravuga ngo gushima kurakwiriye kandi kuraryoshe. Iyo turiko turahimbaza Imana, tuba turiko turagaburira umuntu wacu. Urugendo ni rurerure. Urugendo ni rurerure. Urugendo turimo ni rurerure. Zukurye kandi umwe, kuko urugendo rwawe ni rurerure. Reka ngusengere. Data mu izina rya Yesu, hari urugendo twatangiye ruja i Siyoni, kuko uzoja kubana nawe. Turagusabye ngo duhe runo rugendo twatanguye. Haleluya. Turakeneye umugisha mwami. Ijambo ryawe ryavuze ngo turye tuzuke tumwe, kandi urugendo ni rurerure. Watubwiye nka zingahe, watubwiye kwegera uruhimbi rw'umwami, watubwiye ngo ijambo ryawe Mana, amasengesho, ubuzima bwo gushima no guhimbaza, ibi ni byo kurya bizadutunga muri no rugendo. Umwe wese unumvirije
umuheze kugaburira ubuzima bwiwe Mana. Urakoze utugirire neza. Abari muri twebwe barwaye bariko baranumviriza, ndavuze ngo ikiganza cyo gukiza kibe ku buzima bwabo. Abarushi n'abaremerewe Mana, haleluya, baruhuguye mitwaro, ubagirire neza, icubero kibicawe mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.